Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Ndababwira ukuri ibintu birahejeje gukomera cyane mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Igisoda naco caba catanguye imigumuko kuri rigenekerezo. Ni nyuma y'inkuru ikomeye cyane turi bibashitse ko mwidonido. Reka nsubire ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwumviriza amakuru n'ibiganiro muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ndabahe ikaze muri aya makuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazugira nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane turayafatira ku ngingo nkuru zihejeje kudushikira. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu mwarumvirije umugambi wo gutembagaza ubutegetsi no guhagarika umutima w'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko bahagaritse umuhisi Petro Nkurunziza. Amakuru ava mu gisoda aka kanya ni amakuru ababaje cyane adahumuriza, ariko nanone biravugwa ko Reveriyano Ndikuriyo ahejeje kuba ashizwe ko nk'umutegetsi akaba ari we ariko ararongora nk'umutegetsi w'imfata kibanza. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ayo makuru ava mu gisoda aremeza ko Reveriyano Ndikuriyo ari we yashizwe ko ari we mutegetsi by'imfata kibanza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turaza kuyabashitsa ko ni nyuma yuko agashavu kariko karaniga abajenerali bakomakomeye kubw'igenekerezo ry'ejo haheze. Mwarumvirije umugambi wari wateguye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru akomeye cyane turaza kuyumviriza mu idonido ry'amakuru twabateguriye. Ni nyuma yuko nubundi nanone hariko haribonekeza ko abajenerali batanguye imigumuko nyuma y'abasirikare abana b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru dukura mu bajenerali bakomakomeye avuga ko kuri ubu ngubu umusoda umwe w'u Burundi adandazwa amadolari 200, ariko ayo ntaronswa uwo musoda. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nayo nyene turayagaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nayo andi makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu mu Rumonge babiri bajejwe intwaro ku mutumba bahagaritswe bagerezwa gutanga ibiharuro bitari vyo. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nyuma yuko ibintu bihejeje kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije ko itunga ry'igihugu ryoba rihejeje kuzimba. Mwarumvirije ko amafaranga y'agaciro nayo yahejeje kubura mu gihugu c'u Burundi. Amakuru dukura mu begereye ivyo bibanza baravuga ko ibintu vyabihejeje gukomera cyane bivanye nuko hari amahera yesumwe akajanwa mu nyubakwa iteye ubwoba izwi na General Alengiyome Bunyoni n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka dutangurire ayo makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kwa yavugwa muri Rumonge. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru avurwa mu gisoda n'ayandi avurwa kuri gahunda yo gutembagaza umutegetsi. Amakuru akomeye cyane dushikiye nuko babiri mu bajejwe intwaro ku mutumba bahagaritswe bagerezwa gutanga ibiharuro bitari vyo. Mariam Hoziyane umukuru w'umutumba Mutambara muri zone Gatete ya komine n'intari ya Rumonge umanuka bushira uburengero bw'u Burundi na Bodor Keneza Maurice umwe mu batowe kuri uwo mutumba nyene bapfungiwe mu gashoka igipolisi mu Rumonge kuva kuri uyu wa kane wa 9 Munyonyi umwaka wa 2023. Bahagaritswe n'igipolisi co mu Rumonge ku mutaye wa Central rijejwe kugwanya ibiturire. Kubw'amakuru atangwa n'igipolisi nanone abo bahagaritswe bakurikiranwa ku caha co gutanga ibiharuro bitari vyo. Kubw'amakuru atangwa n'igipolisi abo bahagaritswe bakurikiranwa ku caha co gutanga ibiharuro bitari vyo bijanye n'uburinganire bw'amatongo azocukurwamwo urucekeri rw'amabuye azosanuruzwa ibarabara rya Rumonge gushika Nyanza-Lac. Aho azakurwa urwo rucekeri ni mu gace ka Mukambe kuri uwo mutumba Mutambara nyene.
hari hemewe nanone na ABR, ikigo kijejwe amabarabara mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kubera ivyatangajwe nanone ku buringanire bw'aho hantu atari vyo, leta yatanze amamiliyoni menshi y'amafaranga y'amarundi mu ntumbero yo guha umuzibukiro abenegihugu ku bw'amasoko yacu. Amatoza ariko araba ku ntumbero yo gusuzuma intonde z'abaronkejwe ayo mafaranga. Haravugwa ko hari abategetsi baba binyegeje muri uwo mugambi wo kurya ibiturire. Ayo mafaranga yatanzwe na leta yoba yajanywe. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Kubw'amasoko mu gipolisi, abo bajejwe intwaro bazoca bajanwa i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, ku cicaro ca sentare igwanya ibiturire. Kuwa gatatu Munyonyo, abacamanza babiri bo muri sentare nkuru ya Rumonge, Richard Biregeja na Kasid Niyongendako, nabo nyene barahagaritswe. Biravugwa ko barungurijwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura, aho bita mu Mpimba. Bari bamaze indwi zitatu bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi, ubumanuko bw'u Burundi, bakurikiranwa n'iyo sentare nyene igwanya ibiturire ku bw'amasoko yacu mu butungane. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko igihugu c'u Burundi coba kigiye guhura n'ibibazo bitandukanye ku mvo z'ibijanye n'amafaranga y'agaciro mu gihugu c'u Burundi. Murazi iyo aya mafaranga y'agaciro ajanwa. Murazi ko mu burongozi bw'igihugu cacu c'u Burundi, muri leta turafise abarya ibiturire, turafise abasuma mu butegetsi n'ibindi bitandukanye vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ubutungane burakwiye kwegera izi dosiye bugakora amatoza ku vyerekeranye n'ibi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose bibaye nyuma yuko intara ya Bururi, ubumanuko bw'u Burundi, irabuza abigisha bashika 628 kugira ngo bashobore kwikura muri iyo ntara. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko abajejwe indero bavuga ko bikora ku bakorerabushake, mu gihe abaheruka kuronswa akazi bose bataronse amakete yo gutangura ibikorwa. Ubw'amasoko yacu, inkuru ya Burundi News TV, indongozi z'igisata c'indero ziribaza ikibura kugira ngo abajejwe igisata c'indero mu ntara no mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi batange amakete ku baheruka kuyaronswa banaronswe akazi. Amakuru ava mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi amenyesha ko ubu abigisha bashasha 150 bamaze gutangura ibikorwa muri iyo ntara, kubangana 280 baheruka kuronswa akazi muri uwo mwaka muri iyo ntara. Nubwo biruko, ayo makuru nyene ntatomora imvo ziri nyuma yo kwikwega mu gutanga amakete yo kuja mu kazi. Nukumenya ko ikibazo c'ubukene bw'abigisha cunyuwe n'abigisha barenga 300 bashizwe mu karuhuko k'izabukuru gihutihuti. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira kuri iyo dosiye, turiko turabikora ko amatohoza, turiko turabagirira amatoza, turaza kugaruka tuyabashitsa ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nayo andi makuru navurwa hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Biravugwa ko kuri ubu ngubu ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zapfuye mu isanganya ry'indege yari mu myimenyerezo mu buseruko bwa Mediterane. Abo basirikare bapfiriye mu isanganya rya kajugujugu yari mu myimenyerezo mu buseruko bw'ikiyaga Mediterane, aho Amerika yongereje ibikorwa vyayo mu bikorwa vyo gucungera ko intambara hagati ya Israel na Hamas itokwira akarere kose. Kuri ubu ngubu rero twabwiye amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Mwarumvirije ibijanye n'icuka ca kudeta, mu gihe umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje iminsi ishika 3 muri Arabia Saudite ku mpamvu z'ivyigwa mu manama atandukanye yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika, ariko nanone ibintu bikaba bihejeje gukomera cyane. Turabigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane mu Burundi. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nk'uko tuyaronswa n'umwe mu bajenerali bakomakomeye bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umujenerali akomeye cyane yaturungikiye ubutumwa bukomeye cyane kuri ubu ngubu ku mukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Ibintu vyaba bigiye kuyangara nyuma yuko umutekano w'igihugu kuri ubu ngubu woba wongerewe, nyuma yuko umukuru w'igihugu yoba agiye gukurwako.
aka kanya itangazo riva muri Etat Major abasoda batangaje ibintu bikomeye cyane. Turabigaruka ko muri aya makuru yacu ahejeje kudushikira. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracu urabona ari akazu jyana nawe nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane adushikiye biravugwa ko General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange mu gihugu c'u Burundi abasoda batandukanye kuri ubu ngubu bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Batangaje ko Reverien Ndikuriyo ari we yasubiriye umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye vy'imfata kibanza, nyuma yuko ayo makuru ategerejwe gutangazwa ku radio na televiziyo vy'igihugu. Amakuru akomeye cyane ava mu gisoda nuko ibi vyose bikozwe nyuma y'agashavu batewe n'abasoda bariko barapfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nibijanye nuko mwumvirije umugambi w'uwahagaritse umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza ku mvo z'ubusuma buteye ubwoba. Mwarumvirije ko hari ibihangange vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi harimo General Alain Guillaume Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije ko General Alain Guillaume Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi ari wazi ivy'inyubako zubatswe n'ibintu vy'agaciro, amafaranga y'agaciro ari navyo bituma amafaranga y'agaciro akomeza kuzimbanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru dukura mu gisoda biravugwa ko General Prime Niyongabo iryo tangazo bategereje kuba barishira ahagaragara. Umukuru w'igihugu yoba ari he? Ni nyuma yuko ku igenekerezo ry'ejo haheze yashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Umuhanuzi wiwe yari yamubeshe ko nashika ku kibuga c'indege ari buce araswa. Amakuru dukura mu gisoda nuko hari umutegetsi akomeye cyane yaciye inyuma akaja kugambana ivyavuzwe mu gisoda. Ivyari ku murongo w'ivyigwa biravugwa ko vyarimwo kugandagura umukuru w'igihugu agishika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Izindi ngingo bagarutse ko bavugaga ko bashaka gufata ubutegetsi atamasase avuze. Ni ya tekinike twababwiye mu makuru aheze bivugwa ko General Prime Niyongabo yoba ahejeje gukwiza igisoda mu babarabara atandukanye, ari vyo biriko biracanganya abene igihugu batariko baratomora ibiriko biraba mu Burundi. General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma yuko mwarumvirije ko yoba ariko arakorana n'umukuru w'umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL Agathon. Ibi vyose rero birashobora kuba bibi cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko Agathon atariko arakorana na Reverien Ndikuriyo. Mwarumvirije ko Agathon yashiriwe ko imiliyoni 30 z'umuntu azotora ikiziga ciwe. Ivyo ngo bikaba vyari vyakozwe n'umukuru w'umugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. None vyo bigiye gukomera cyane abene igihugu turiko turibaza ibiriko bigiye kuba mu gihugu c'u Burundi. Turategereje amakuru ava mu gisoda c'u Burundi nyuma yuko itangazo giturumbuka n'inama kaminuza yabereye muri Etat Major. General Prime Niyongabo murazi ko ari igihangange gikomeye cyane. Hari abandi bategetsi bakomakomeye bari bitabiriye iyo nama. Ndabirabe nawe yoba yinjiye mu bugambanyi bwo gukura ko intwaro yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose bibaye nyuma yuko mwumvirije ko hari abagenerale batanguye gutoroka igisoda c'u Burundi bakaja mu murwi witwaje ibigwanisho uri mu ishamba ry'icimeza ikibira. Amakuru adushikiye biremeza ko vyo bihejeje gukomera cyane aho abagenerale bariko barinjeza ibigwanisho biteye ubwoba muri uwo mugwi mushasha. Biravugwa ko buterererwa na bamwe mu basirikare b'igihugu c'u Burundi bakomakomeye. Mwarumvirije ibijanye n'itunga ry'igihugu, ibijanye n'amahera y'agaciro ko bihera kuzimba mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose yoba ariho ivyo bihangange biriko biraronka imbaraga. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nayo ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi. Nandi ariko aravurwa irya nino ku migabane y'amakungu ya kure n'amakuru ariko aravurwa mu karere k'ibiyaga binini. Turaza kubashitsa ko amakuru ariko arabera ku rugamba nyuma yuko abasirikare
abasirikare b'u Burundi bahejeje gupfira ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura batanguye imigumuko kuri ubu ngubu rero ibintu bikaba bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko twabwiye mu finyo amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ko igisoda c'u Burundi catangaje ko Reverien Ndikuriyo yobabaye umutegetsi w'ivy'imfata kibanze. Ni nyuma yuko yategerejwe ko cotangaza ibijanye na kudeta mu gihugu c'u Burundi kivyibonekeje muri Gabo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko ibi vyose nubwo biriko biraba umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane. Nakaye gatego yoba yarateze ibihangange mu gihugu c'u Burundi. Abene igihugu turashigikiye ubutegetsi ariko ntidushigikiye ibikorwa vyabwo. Mwarumvirije ko Reverien Ndikuriyo yigaragaje mu bijanye no kuba agumura abene igihugu. Mwarumvirije ko Reverien Ndikuriyo yibonekeje mu bene igihugu cane kurusha umukuru w'igihugu. Ivyo akaba ari bimwe mu bitera agashavu umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. General Prime Niyongabo afashe iyi ngingo ikomeye cyane nyuma y'agashavu nk'uko twibabwiye mu funyo ikomeye cyane yo kuba abasirikare b'igihugu c'u Burundi bariko baradandazwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kandi nyene bikavugwa ko ayo mafaranga adakoreshwa mu gisoda canke akoreshwe mu bikorwa vya leta. Amakuru adushikira nuko ayo mahera abana b'u Burundi badandazwa yoba akoreshwa canke akaribwa n'abategetsi b'u Burundi bakomakomeye. Igisoda coba catanguye imigumuko nyuma y'iri tangazo rikomeye cane General Prime Niyongabo agiye gutangaza. Birashoboka ko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ashobora gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko ibi vyose bishirwa mu ngiro. Arakeneye kwisunga ibihangange vyomufasha. Biravugwa ko General Major Evariste Ndayishimiye ariko ararondera General Alain Guillaume Bunyoni. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi kwigenekerezo ry'ejo waburijemwo n'abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu. Ibi vyiyumviro vy'aba bajenerale birashobora gufutwa nyuma yuko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ashira canke agafata ingingo ikomeye cyane. Ariko nanone bitabaye ivyo bikaba nk'uko bamuvuga arashobora kuba yatebwa canke agatembagazwa mu butegetsi. Amakuru akomeye cyane nuko General Prime Niyongabo yoba ariko arakorana n'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL Agathon Rwasa. Ibi nanone bikaba vyabakwegera ibintu umugambi wabo ntushirwe mu ngiro nyuma yuko Reverien Ndikuriyo yoba yashizwe ko ari umutegetsi vy'imfata kibanza, kandi nanone murazi ko Reverien Ndikuriyo adakorana na Agathon Rwasa. Amakuru akomeye cyane vya politike bihejeje kuba bibi cyane, bihejeje kuba ibisetso mu gihugu c'u Burundi. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza kuvyerekeranye n'ibi biriko biraba. Turaza kubashitsa ko amakuru ajanye n'imyanzuro yafatiwe mu nama nshingamateka. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko abajenerali bakomakomeye bo binyegeje mu mugambi no mu karwi kishinze gutembagaza umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu yoba ari he? Biravugwa ko atari ku kirimba ciwe Igitega. Mwarumvirije ko yateze agatego gakomeye cyane yimukira ku kirimba gishasha mu Kirundo. Amakuru turonka nuko abajenerali bakomakomeye barungitswe ku kirimba gishasha mu Kirundo. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Prime Niyongabo uyu mugambi wiwe woba uri bushirwe mu ngiro canke vyoba biri bube bibi cyane aho kumera neza. Turaza kubigaruka ko ibi vyiyumviro vy'aba generale ariko abene igihugu ntidushigikiye akarenganyo kariko karakorwa mu gihugu c'u Burundi. Turakeneye ibintu mu gihugu c'u Burundi bikorwe mu muco, ubutegetsi bukore ivyo bujejwe. Abene igihugu turakeneye amahoro n'umutekano, ntidukeneye abasuma mu gihugu c'u Burundi. Turanse ibijanye n'urudandazwa rw'abasoda bariko bararungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Turakeneye ubutungane bwegere abene igihugu. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi, twabaje muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mu kanya turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane ava mu itangazo ryashizwe ahagaragara na General Prime Niyongabo
ingabo n'ibindi bihangange biriko biribonekeza kuri Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo. Amakuru ava mu gisoda aremezwa cane na bamwe mu bihangange vyegereye umukuru w'igihugu. Amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu nayo aremeza ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bafise ubwoba. Wowe ico usabwa kurikirana Burundi News TV, turaza kugaruka mu kanya. Iteka umunezero nibyo tubipfura.